Kimwe mu vyatumye umugwi ndangakaranga Amagaba utegura igiteramo Urusama Vibes no kugira ngo bahe umunezero abarundi kandi no kwerekana umunezero wo gutahana agashimwe gakomeye bakuye mu gihugu ca Ethiopia nkuko bivurwa na Dikumasabo Alex arongoye intunganywa bikorwa z'ico giteramo. Muri iyo ntumbero Amagaba yateguye ico gikorwa citwa Urusama Vibes ariko rubanza dufise kugira ngo twerekane ubuhinga twakoresheje bwatumye igihugu gihabwa iteka mu makungu eka n'Amagaba agahabwa iteka mu makungu. Rero hari nzi ndavuga byinshi kazobara akaryo keza kuri mwebwe nk'abakunzi bacu, kazobara akaryo keza ku bakunzi bakaranga muri rusangi muri kino gihugu ko kuza kuraba mbega Amagaba bayahisemo baravye iki, babonye iki, babatoye mu bandi benshi bavuye mu bihugu bitandukanye bari bahagaze kuki. Rero ni muri iyo ntumbero hazoba hari izo novuga izo ntambo zatumye turonka ico kibanza cyatumye idarapo ry'igihugu bishigwa hejuru usumba yandi. Nayo Elodie Dukundane ajejwe kumenyekanisha amakuru muwo mugwi ati umugwi ndangakaranga Amagaba ushaka kwerekana abakunzi bawo ivyo baranguye mu mahanga nabo banezerwa. Amagaba bagiye berekana mu makungu dushaka kuvyereka bagenzi bacu hano mu Burundi bagiye babidusaba. Aho rero sishatse kuvuga vyinshi Amagaba yagiye akora nirengagije murazi yuko bagiye baboneka mu bihugu bigiye bitandukanye, hariho muri Bushinwa, hariho muri Egypt n'ahandi henshi muri Kenya. Ni naco gutuma rero twaravye ivyo bikorwa vyose Amagaba iriko irakora kubera iki tutobigaragariza abarundi hano tugatanga uwo munezero bagiye guha abanyamahanga. Murumva ko bagiye baca mu bihugu bigiye bitandukanye, harimo abigeme bo mu Magaba ndetse n'abatimbo bo mu Magaba mu gutanga umunezero mu kwerekana akanovera k'imvyino za hano iwacu z'ikirundi, kumurisho w'ingoma mu kunezereza abanyamahanga. Kubera iki abarundi nabo muri uwo mwaka 2024 tutobaha uwo munezero. Rero kana akaryo keza twariyumviriye nk'Amagaba turavuga ati akaryo keza kuri babandi birirwa batugana babidusaba kugira ngo dushobore kubibashikiriza. Ico giteramo Urusama Vibes kizoba kwigenekerezo rya 17 Rusama.